Amanda baramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi nongera ndabashimira kubona mwitavye kano kamo. Amazina yanje ndi Sandrine Nduwimana, amazina nahawe n'abavyeyi, hama nkaba ndi Sandrine Nduwimana, amazina nkoresha ku vy'ama social media na YouTube. Nkaba ndi kumwe na Happy River arongoye management yanje akurikirana ibikorwa vyanje ngaha mu Burundi. Ego nivyo nawe nomuha ijambo akabaramutsa. Ego ndabaramukije cyane, mwakoze kuza kudushigikira muri iyi lancement turiko turategura izoba dimanche itariki 31. Nibaza ko byinshi tuza kubivugana, igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana. Ego mwakoze cyane. Ego hamakuru no munsi nkaba narisha n'abakoranije kugira ngo mvuge kuvyerekeye iyi lancement ya dimanche nkuko mubibona kuri affiche. Iyi ni lancement ya album yiwanje nateguye nayise Nashatse Kuvamwo. Rero kubona nagize ndiko ndatera kano kamo ni kugira ngo mudufashe benshi boza bakayitaba iyi lancement mu kuza kuraba nibiki twateguye, kuza kumva ubutumwa ibintu vyose bizobera ngaho muri iyo lancement, no kuza kumenya ivyo bintu nashatse kuvamwo nibiki kandi ni kubera nashatse kubivamwo. Hama rero mudufasha azoba ari itariki 31 dimanche nyene ya hirya ejo le 31 isaha 9 mu Ngagara avenue Nyabisindu, Ngagara quartier 10 avenue Nyabisindu nimero 3. Ego hama nukuri turabibasavye nkuko babivuze ubwa mbere washikirije ijambo ko mwodufasha ko hasigaye amasaha make mukabipublia ari ku mapage yanyu, ari ku media zose muba mufise kugira ngo kuri uyo munsi wa Mungu tuze tushigikire. Ego byari byo, sinzi ko Happy River afise ico yokunganira canke ufise ijambo ko yobaza ico yoba atatahuyemo mu byo navuze. Ego nkuko babivuze, muratubaza ibibazo mufatiye kuri binyene vyimirije, hama tugerageze kuvyishura mwanya mutoya kuko ico dushaka nuko abantu bamenya ibikorwa Sandrine Nduwimana ariko arategura mu gihugu cacu c'u Burundi bijanye na album yiwe yise Nashatse Kubivamwo. Nivyo twofatirako mwaba mukoze cane. Tuzagerageza gufata umwanya mutoya cyane wo kubaza ibibazo, hama n'abishura baze kugerageza bacagagure kugira ngo nyuma rero kujya nashatse ngo dusangirire imigisha y'Imana hamwe, mbonane n'abantu, menyane n'abantu benshi abahora bambona ku ma social media babone gohe kumbona kandi dusangirane imigisha y'Imana hamwe kubera bientôt ndasubira inyuma. Hama ikindi naco mwambajije ikindi naco kuvyerekeye amafaranga ya lancement, je nibaza nico kintu nyene c'ubumwe, kuri ico nyene c'ubumwe abarundi naje ndabakumbuye kandi abarundi ndabakunda, shaka ko twicara hamwe, shaka ko tuba hamwe twese tukaronkera imigisha hamwe. Vyerekeye amahera navyo naje ndisino bishoboza je nyene ndagerageza nyene kukubita hirya no hino nkasaba ama sponsor, uwumpaye nkashima, utamaye naho nkatahura. Ego sinovuga ngo navyikoranye je nyene ariko nararonse n'ama sponsor n'abantu bamfashije ku bintu by'ama sponsor nabo bariko barabyumviriza n'ukuri ndabashimiye kandi Imana ibaho umugisha. Kwinjira ni ku buntu nivyo bya bindi yani kijya kintu c'ubumwe kiguma kigaruka. Iyo narihisha amahera birashika hakaba hatari kuboneka abantu benshi canke bakimvira kubera ko yarihishije amahera, bakunda kuvuga ati mu bintu vy'Imana ntibarihisha amahera. Biravana ariko je n'ukuri nifuje nyene kubikora uko ku buntu, ntagire uzokwidoga ati nakayagize uku yarije amahera ntitwamubonye canke imigisha ni ya bose, abadafise amahera ntibamubonye. Ya nico gituma nabikoze twese hamwe turonkera imigisha y'Imana hamwe. Yes ashimwe. Nkano hasi gatandatu kwa ikibazo twanje ni tubiri.
akambere album n'ivyo urabona yuko uzoba wayisohoye Le 31 décembre, le 31 z'ukwicumi octobre. igizwe n'indirimbo zingahe izibura n'izingahe tubagejeje kugira ngo tugire abantu nitege baba bazi ati indirimbo yitwa gute abandi iyo basuye amazumu baravuga amazina yacu ariko nagerageje kugira ngo kubera twese dufise ntaziriko hama nyine izo biri kuragurishirizwa umuntu adushobora kuyikura ikindi ko mbona menga abo bantu mfite bose ni benshi bashize kumenga barashika nka Toscobi bose baturimba byo kenzira gushika iyo nasinyeze cyane n'abazo baje gushika bakora Bo icya mbere na mbere wambagira ati ni album igizwe n'indirimbo zingahe. Iyi album ni album igizwe n'indirimbo zitandatu canke indwi, vuga zitandatu canke indwi. Ntabwo twashimye kuzandika ko amazina, ibyo byose twabisize muri surprise, mugabo twatanze ijambo ry'umutwe ya album ingene yitwa niyo twise nashatse kuvamwo, ariko ayandi mazina y'izindi ndirimbo tuzobimenyera hajya. Ego turashobora kuzogurisha amaflash, uwumva ko ashaka gushigikira igikorwa cyacu ko natwe ntabwo tubikora ku buntu, ntidusabye amahera, ntiturihishije amahera, mugabo dukoresha uburyo natwe umva ko ashatse kudushigikira uburyo bwose bwari bwose yoba afise aze yitange iyo flash ayigura ku mahera yariyo yose. Turashobora guhera ku 10,000 kuduga canke musi 10,000 naho bazi miliyo nukuri uwo bukozi igikorwa c'Imana. Ikindi nacyo yambagije ati hari amakorale menshi, ego twatumiye abantu benshi, amakorale, amagroupe y'amafilme, twaratumiye n'abaririmbyi baririmba ku giti cabo nabo nyene, ariko ntabwo hariho umuntu ushobora gutumira ntahashike. Si kuvuga ko aba bose twanditse ngaha bazohashika, hariho abashobora gufatirwa uyo munsi ntibahashike, ariko aba aribo bose bazohashika nukuri. Hariho benshi tumaze kuronka confirmation yabo ko bazoza. Sabasi azoba hari, Kamikazi nawe nyene twizeye ko azoba hari, n'abandi bose mubona kuri affiche benshi bamaze gutanga confirmation, mugabo bishitse nibaze ntibizoba bitangaje kubera birashika mu buzima. Ego nuko ikibazo kimwe ni Love Promoter dusiyodo ndabonamo uwitwa Abel Nduwimana. Muri kano kanya Abel ari mu gihugu cy'u Rwanda, mbega bizogenda gutyo hakunze yuko izo ndirimbo zabo zijya muri album? Okay. Kucerekeye Abel Nduwayo, ego twarabimukishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse. Mbo iyi ndege ntisezerana canke ivyuma muzungu yakoze ntibisezerana, ariko ushobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi, ariko arabizi na lancement arayizi na cover yarayipostinze ku ma media yiwe. Ikindi naco ikigira kabiri ni buti kigira gatatu cerekeye collabo muri album. Mbo korabo nakoze, hariyo nakoze na Bati Bukuku, hariyo niyo nakoze na Martha Maipaja, mugabo muri izo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Maipaja gusa. Mbo niyo nahisemo gushiramo, ntabwo zoba zirimo zose muri album, hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Maipaja, hama iya Bati Bukuku zoyisohora ukwayo. Ya makuru ari hanze bazoronka gutyo album yo cyangwa bazisanga kuri platform? Umuntu azobikurikirana nkuko ndiko ndabivuga ku ma media, ayishaka azoduhamagara, azoturondera, wikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke bivana n'uburyo we azoba ashaka kuyironkamo, mugabo uwo ari we wese azoronka album. Kubera sigaranye igihe gito nabo nyene birabagora, bafite ibikorwa byabo bakora, ahubwo narabiteguye ko ninasubira inyuma nkipanga ashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, abo twakoranye amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert bakaza kushigikira tukaba turi kumwe. Narabiteguye byari muri gahunda, ariko ubu mfise umwanya muto ntibyari gushoboka.